guplasa capital mu bwami bw'Imana. Henda babwira, iyo utanze hano mu isi abantu babona ko uhomvye, ubaye ikijuju. Mugabo iyo utanze mu Mana no kugwiza. Ico mu isi bita soustraction, chez Dieu c'est la multiplication. Économie y'Imana. Actes des Apôtres chapitre 20 le verset 35. Gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa. Iyo umuntu aguhaye nk'ubutasiye no muhiye ikoti, jewe iwanje hano mu isi ni soustraction. Mu makoti nari mfise havuye mwimwe ndayihaye tasiye. Kwa tasiye mu isi ni addition kuko yaronse iyindi kote iyongera mu yo yari afise. Économie y'Imana rero c'est différent. Chez moi qui donne ikoti, je viens de multiplier mes vestes. Yabyumvise Imana guhezagira arabicakiye mu izina rya Yesu. Igihe utanze ikintu mu bwami bw'Imana, tu viens de multiplier ibyo wari ufise. Nimba ushaka impuzu nziza, je te conseille gutanga impuzu. Nimba ushaka amafaranga, rekura amafaranga. Ekonomi y'Imana no kwimeze. Nimba ushaka umunezero, tanga umunezero. Mpora nigisha abantu gutanga, nkababwira nta muntu n'umwe ari hano kwisi adafise icyo atanga. Urashobora guha umunezero umuntu yaraye ababaye, akakubaza twakijuju ubunezero n'ibiti, ndanezerewe. Nawe ndakwifurije umunezero. Ubu muhaye aca agenda yiyumvira. Mpora mbwira abantu nigeze guha ikiyambi, kuyambira umwana w'umukobwa mu ishuri ahantu, ikiyambi kivuye kuri Saint Esprit. Ntazi ko uwo munsi ariko yibuka urupfu rwa papa wiwe, mwana w'umukobwa w'umuhererezi yakundana na papa wiwe, hanyuma papa arapfa. Numva no muyambira ari mu bandi bakobwa benshi abantu bamwe barazi ishuri bitagiye Igitega. Uwo mukobwa ndamuha ico kiyambi n'ubucamaritse ubuzima bwiwe bwose. Aca avuga ati Imana yampaye umupapa, nari ngandaye ku munsi uwo munsi nta na kimwe yambwiye, naramuyambiriye ndamuha urukundo nawe acararira. Ubu rero agenda bishingira nawe. Rero ninde yo nanirwa gutanga ikiyambi? Ninde yo nanirwa gutanga surire? Ninde yo nanirwa kubwira umuntu uti Imana iguhezagira? Uzoza gutanga $10,000 wahereye ku kiyambi, wahereye gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa. Si tu donnes, tu multiplies.